Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ari nayo yacu ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakora amatoza muri rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho merereye, niteka n'umunezero ntangere bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rusubire ndabahe ikaze mu makuru yacu y'umwirijoro, amakuru yihuta, amakuru ashavuje cyane, amakuru kubiriko biravugwa kubimaze kubera ngaha mu Burundi, akaba rero ari amakuru kubidushikiye na cyane tugiye guhera ku makuru ariko aravuga ko hoba hamaze kubisanganya ngaha mu mukuru w'ubutunzi i Bujumbura nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko abishikiriza. Rikaba rero ari isanganya rishikiye uhoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca ubwo yaravuye mu birori n'umutambukanyi wiwe, bakaba rero bahuye n'isanganya rikomeye ngaha mu mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Amakuru aturuka ku rubuga bivunuganurwa ko ngo hoba hari irori cyangwa se umuduga munini warupakiye imizigo rero ngo woba ugonganye n'umuduga warurimo uwahoze ari umushikiranganje wa mbere ndetse n'umutambukanyi wiwe, ariko bikavuga ko rero batabashije kuba bahuye n'isanganya ariko bakaba batapfuye cyangwa se ariko banyene bakomeretse ariko batahasize ubuzima. Amakuru kandi dukura ku rubuga aravuga ko baciye banyarukanwa kwa muganga kugira ngo babandanye babe bitabwaho. Amakuru kandi avuga ko kuri ubu ngubu baciye bajanwa mu bitaro Kira Hospital kugira ngo babakurikiranire barabire hamwe uko amagara yabo ameze ndetse babashe no kuvurwa. Gusa biriko biravuga ko uwo muduga nawe waciye wononekara ndetse n'uwari awutwaye ndetse nawe ngo yaciye ahasiga ubuzima. Gusa Imana yakinze Gervais Ndirakobuca n'umutambukanyi wiwe ntaco babaye, Imana yakinze ariko bakomeretse gusa baciye bajanwa kwa muganga kugira ngo babandanye bitabwaho nk'uko amakuru n'ubundi ku rubuga abishikiriza. Akaba rero ari amakuru twari duhawe n'amasoko yacu aratubereye ngaho mu mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Naho mu yandi makuru, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ku igenekerezo rya 12 Nyandagaro y'umwaka yariko arashikiriza buramatari mushasha mu gisagara ca Bujumbura, hari amajambo yashikirije. Mu ijambo yashikirije kuri uyu wa 12 Nyandagaro uyu mwaka, aho yariko yerekana buramatari wa Bujumbura, Perezida Evariste Ndayishimiye yerekanye ko ababazwa ngo n'abantu bishinga kubaka amazu menshi i Bujumbura. Yerekana ko ataco ngo bimaze kubera inzu ngo yubakwa ku miliyoni 300 igapangwa ku bihumbi 80 y'amafaranga y'amarundi gusa. Yongeyeho kandi ko ari uruhombo rukomeye ngo kubera abapangayi babona amazu. Hano biraboneka ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuba atazi amarira y'abapangayi ngaha mu mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Ica mbere, uburaro ni buke cane i Bujumbura. Abanyagisagara basigaye bagira ikibazo gikomeye cyo kuronka inzu bapanga, aho guca intege abubaka ahubwo harakenewe politike ikomeye y'uburaro, hakubakwa amazu menshi nka burya Perezida Evariste Perezida Bagaza yabikoze muri za Ngagara, Mutanga, Sud ndetse na Kinindo, byiza abantu bakoroherezwa maze bakabona uburyo cyangwa se uburyo bwo gupanga, bakagira ko baba bariko bariha inzu izoheza ikabegukira. Nivyo Bagaza yari yise location vente. Ica kabiri, amazu arazimvye rwose mu gisagara ca Bujumbura. Nyanzu ishobora kugupangwa amafaranga 80 y'amarundi mu gihe iri mu kibanza ciza. Perezida Ndayishimiye ntakizi amakuru igihe abasendede FDD bavaga mu ishamba bakaza mu nzego. Evariste Ndayishimiye yavuze ko yavuze ingene bahembwa 80 y'amarundi. Muri ayo mafaranga kandi yarapanga inzu akongera kandi akagaburira umuryango. Uyu munsi gupanga byongewe usanga biri hejuru y'amafaranga 300 y'amarundi. Umuzo w'abakongomani mu gisagara ca Bujumbura kubera intambara iri mu buseruko bwa Kongo warasongeye isibe.
abakongomani baza bariha amadolari bagatuma ibiciro vyo gupanga biduga cane. Hano harakenewe kandi ko hoshingwa ibiciro vyemewe bafatiye ku bunini bw'inzu ndetse na quartier inzu iba irimwo. Bitabaye uko umushahara ntuduzwe, abakozi ba leta bazonanirwa kuba i Bujumbura. Birazwi ko Evariste Ndayishimiye ari mu baguza amazu menshi i Bujumbura, ari ndetse no mu baguma bubakisha akoresheje izina ryiwe canke izina ry'abamuserukira. Birumvikana ko atakirajwe inshinga n'amagorwa y'abapangayi. Ubu akaba ababajwe n'uko amazu yaguze abona umengo amwinjiriza amafaranga make. Niko bimeze no ku bandi bategetsi bo hejuru, ariko ntakwiye kwiganira ko atwarira abarundi bose, kandi ko benshi ari abadashobora kugura amazu no kubaka amazu yabo. Ingingo zifatwa ntizokwibagira gukingira abanyagihugu bato bato. Naho gukorana n'amashirahamwe agera kuri 250 acukura ubutare akoresheje ubuhinga kama, kugwiza umwimbu biciye mu burimyi, kugwiza amakori ndetse n'amatagisi hakoreshejwe imashini nyemeza mu buguzi, ni bimwe mu bizofasha kugira ubutunzi bw'isununure mu mugambi wa leta wa 2025-2027. Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 14 Nyandagaro y'umwaka, Banki Nkuru y'Igihugu BRB yatunganije uruganda rwo guhanahana ivyumviro ku bijanye n'ivyahinyanyurwa mu gisata c'ubutunzi, maze bituma haba ubutunzi bw'isununuye. Umuyobozi mukuru w'Ibanki Nkuru y'Igihugu Edouard Normand Bigendako yamenyesheje ko ibihe bijanye n'ubutunzi n'ivunjishwa ry'amafaranga atari bishasha, kuko ngo byigeze gushika mu myaka ya za 90. Yashikirije kandi ko kugira bikunde kuko haba impinduka mu kugabanya urugero rw'ivunjwa ry'amafaranga mvamakungu mu kinywabi, ngo bisaba umwanya utari muto mbere ndetse no gukarihirizwa ubwenge, kuko ngo biva no ku butunzi bwo kw'isi yose ndetse no mu bihugu vy'akarere. Umushikiranganji mu byo ajejwe harimwo ikiga ca leta Alain Ndikumana yamenyesheje ko hariko harigwa ibitari bike vyotuma ubutunzi bwiyongera. Agira ati ntibikenewe ko leta yoguma ishigikira abantu bose mu bisata bitandukanye, kandi haba hari ababishoboye kuvyikorera. Aha atanga uturorero mu bijanye no guhabwa ifumbire, ikarata yo kwivurizako, gutanga ibitoro, mu kurihira abanyeshuri, aho abona ko hakwiye gusubizuma neza umugwi w'ababereye gushigikirwa na leta. Umushikiranganji mu byo ajejwe harimwo ikigega ca leta kandi yamenyesheje ko hagiye gutangura gukurikirana igisata c'ikawa biciye mu buhinga bwa none base de données, kugira abatuma inyungu z'abarimyi b'ikawa ngo zihonyangwa batozwe. Umushikiranganji Alain Ndikumana kandi yashikirije ko igiturire ari imwe mu ntambamyi zituma ubutunzi buhungabana, aho ndetse Uburundi bufise amanota ibice 17% gusa mu kurwanya igiturire. Umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'ubudandaji n'amahinguriro Denis Nshimirimana nawe yashikirije impungenge kuko hashobora kuba amageri mu gutanga amakori fraude fiscale ku badandaza baba baranguye hanze y'igihugu, kuko baba baronse amafaranga mvamakungu bayarose ku isoko yirabura, mu gihe kandi haba hari abayarose ku giciro c'Ibanki Nkuru y'Igihugu. Denis Nshimirimana avuga ko umuntu arose amafaranga mvamakungu kuri 2,950 y'amarundi, ubundi akayaronka ku 7,300 y'amarundi, abadandaza ngo bagaca bariha bose ikori ku rugero rumwe muri OBR. Murumva ko harimwo ngo ubusombasumbane. Denis Nshimirimana kandi akaba yamenyesheje ko igisata
c'abigenga citeguye guterera mw'ishirwa mu ngiro ry'ivyo hinyanyurwa mu gisata c'ubutunzi. Naho butanyereraho abanyagihugu baca canke bagereye ahazoca imiduga isiganwa basabwa kwiyubara. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru co ku mugoroba wo kuri uyu wa 14 Nyandagaro uyu mwaka, abayobozi b'umugwi wo mu Burundi ujejwe isiganwa ry'imiduga Club Automobile du Burundi usaba abanyagihugu ibi bikurikira: ica mbere, kutajabuka amabarabara cane cane aho imiduga isiganwa iba iriko iraca. Ica kabiri, kudacisha ibindi vyuma nk'imiduga, amapikipiki, amakinga muri ayo mabarabara cane cane mu kiringo iyo miduga iba iriko irasiganwa. Ica gatatu, kukingira ibidukikije mu guta amacupa atameneka canke ibindi bisigarira y'ibifungurwa n'ibinyobwa mu bibanza vyabugenewe. Ikindi, abanyagihugu bahamagarirwa kandi kumviriza ndetse no kubaha ivyo basabwa n'inzego z'umutekano canke abatunganije iryo siganwa mpuzamakungu rigira gatatu ritunganijwe ngaha mu Burundi. Muri ico kiganiro kandi cahawe abanditsi n'abamenyesha makuru, cyabaye akaryo ko gukengurukira abafashije bose harimwo n'abamenyesha makuru ku gikorwa bakora co kumenyesha uko urwo rukino ruba ruriko ruragenda. Naho Rumongeho abantu 4 bakuwe ku ntonde z'abiyamamariza kurongora imitumba, basaba seni kubatunganiriza kuko ibiriko ngo birabera mu Rumonge biteye amakenga. Bamwe mu banyagihugu baganiriye n'imbonesha kuri yacu yabasanze aho ahakorera umugwi wigenga ujejwe gutegura amatora sesi yo muri komine ya Rumonge, bariko bararaba intonde shasha zaraye zimanitswe z'abazokwitoza mu matora y'abazotwara imitumba n'amakaritsiye hamwe ndetse n'abahanuzi babo. Bamwe mu bazokwitoza mu mutumba wa Kanyenkoko bamenyesheje ko urutonde rw'abazokwitoza kuri uwo mutumba rwahorako abantu 12 ariko ubu hariko abantu 8 gusa. Abo bakuwe ko bari bamaze iminsi bariko bariyamamaza ariko bakuwe ku ntonde. Bavuga kandi ko umugwi ujejwe gutunganya amatora muri komine Rumonge uriko urarenga amategeko kandi utabamenyesheje imvo narirya ngo bari bamaze kubasuzuma ndetse no kuberekana ku mitumba, kandi ngo bari bamaze gukoresha uburyo butari buke bariko bariyamamaza. Abo bakuwe ku ntonde kandi basaba umugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora seni kubatunganiriza kuko ibiriko ngo bibera mu Rumonge bavuga ko biteye amakenga. Bamwe mu banyagihugu baba ku mutumba wa Kanyenkoko bavuga ko bababajwe n'iyo ngingo kuko abakuweho bari bizeye ko bazobatunganiriza. Basaba kandi ko bosubizwa ku ntonde uwo bizoboneka ko afise amakosa akabura amajwi mu matora. Firemo n'abandi arongoye umugwi utegura amatora mu ntara ya Burunga avuga ko hari abakurwa ku ntonde ngo kubera usanga bamwe ari abakozi ba leta, abandi ugasanga barahagaritswe n'abandi ugasanga baheruka gukurwa ikiringo cabo kitarahera kubera amakosa yabo. Iyo rero ngo ntaheze ngo ace agaruka ubwo nyene ngo kwitoza mu gihe yakuwe kubera amakosa yiwe. Naho abandi amenyesha ko iyo ngo bibonetse ko umuntu yitoje bidaciye mu mategeko ngo naho yoba yamaze gutorwa bisanzwe bizwi ko aca akurwa mu mabanga nkaswe uba ngo ariko ariyamamaza. Ico nkumenya nuko amatora y'abakuru b'imitumba ndetse n'amakaritsiye hamwe ndetse n'abahanuzi babo ategekanijwe kuri uyu wa 25 Nyandagaro uyu mwaka nkuko umugwi ujejwe gutegura amatora ngaha mu Burundi ubishikiriza. Ngaho rero reka shimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twariko tubashikiriza mw'iri joro, dusozere ngaha turaza gusubira mu gitondo.